agashitsi kagera agashitsi kagera kuri radiyo isanganiro agashitsi ni ikiganiro kiba yagira ku bijanye n'akaranga k'abarundi. Amahoro inshuti nanyu bakunzi b'ibiganiro bya radiyo isanganiro, kaze mu kiganiro agashitsi, ikiganiro mwamwumviriza ku munsi nk'uyu nk'aya mango. Agashitsi cuno munsi tugaruka ku mayagwa yaho hambere, aho dushimikira cyane ku mivumo. Mbega imivumo niki? Nijyari bavumana, nindi yarari kuriwe kuvuma uwundi? Mbega hoho imivumo yari ifise akamaro akahe? N'ayahe mayagwa ashobora kuba ahakwa gusa canke hasa n'imivumo? Ivyo vyose nivyo tugiye guciga nino muri kino kiganiro agashitsi cuno munsi. Turi kumwe n'umutomire asanzwe ariko araheraheza amashure yiwe y'igice ca kabiri ca kaminuza master mu rurimi rw'igifaransa, ni mw'ishure nderabigisha NS, akaba yiga mu Kirundi n'igiswahili. Kuri mikro ni jewe Jerome Hakizimana, nkaba nongeye kubaha ikaze. Mu gutangura kino kiganiro reka duha kanya Cedric Kwizera, asanzwe ariko araheraheza amashure yiwe y'igice ca kabiri ca kaminuza master kw'ishure nderabigisha NS mu gisata c'ikirundi n'igiswahili. Abanza afata kanya atubwire neza na neza imivumo niki, byari bavumana gute, ivyo byose kugira ngo we mukunzi uri kurakurikira radiyo isanganiro muri kano kanya ushobore kubitahura. Kazi ndakuramukije Jerome, ndaramukije n'abariko barumviriza kino kiganiro agashitsi. Imivumo yari amajambo mabi umuntu yakoresha ariko asabira ibibi uwundi, canke amajambo y'ivyifuzo bibi umuntu yakoresha ariko asabira inabi uwundi bivanye n'ikibi uyo muntu aba yakoze. Ariko nticaba ari kibi cece cyose, caba ari kibi kidasanzwe mu muryango, niho bagera kugo rugero rwo kumuvuma. Nk'uturorero igihe bashobora kuvuma umuntu, umuvyeyi yarashobora kuvuma umwana wiwe, nko mu gihe umwana yakubise w'umukobwa yakubise nkase, canke umwana w'umuhungu yakubise nyina. Nk'ivyo byari novuga ivyaha bidasanzwe canke amagosha adasanzwe mu mico n'imigenzo y'abarundi. Nuko umuntu agerageje kumva iyo ndangura kintu yoshobora kuvyitiranya canke kumva ko bihakwa gusa n'ibitutsi. Bitandukaniye ku biratandukanye n'ibitutsi. Aho bitandukaniye n'ibitutsi nuko umuntu uwo ari we wese yashobora gutuka uwundi. Nk'akarorero, nk'umwana agashobora gutuka ukuze canke ukuze agashobora gutuka umwana, ariko umuntu akuze niwe yashobora kuvuma umwana. Bigaragara yuko mu mivumo umuvyeyi avuma umwana, ariko mu bitutsi umwana ashobora gutuka ukuze canke agatuka uwundi. Niho bitandukaniye. Yamara umuntu ariko arumviriza kandi afatiye akarorero ku vyo yagiye arumva, biravuga ko nimuyo bariko bararoga hariho amajambo hakwa gusa n'imivumo avugwa. Hoho nta sano bifitaniye, biba bitandukaniye kuki hoho? Ego cane, hariho amayagwa yandi bihuriye ko niyo imivumo. Imivumo biragomba gusa cane n'ikintu bita imitongerero. Imitongerero nayo yari amajambo abarozi bakoresha bariko bararoga umuntu, hama ariko mu gutongera barashirako imiti. Iyo miti rero niyo bita imihamuro. Hama kandi n'abapfumu barayikoresha bariko barogora umuntu, naho nyene barashirako imihamuro. Rero abapfumu bariko barayikoresha ayo majambo bayakoresha mu ntumbero y'ukwifuza yuko ivyo bibi umurozi yifurije umuntu kanaka vyoca bisubira kuwa bikoresheje, no kuvuga vyosubira ku murozi. Rero mwumvise yuko imivumo aho bihuriye n'imitongerero hose hakoreshwa amajambo mabi, ariko itandukaniro rihari nuko ku mitongerero harajamwo imiti y'uburozi canke yo kurogora. Naho bitandukaniye muri make. Murakoze. Reka tubandanya na kino kiganiro agashitsi tuganira ku bijanye n'imivumo. Ariko none mbega burya hashobora kuvuma uwo ari we wese?
oya si uwo ari we wese yashobora kuvuma umuvyeyi niwe yashobora kuvuma umwana kuko mu gihe uwo ari we wese yashobora kuvuma ni ukuvuga yuko hari guca haba kujiramwo ibishobisho nk'umuntu akuze agashobora kuvuma umwana w'undi muntu mu gihe yoba yamukoreye agakosa gatoyi agaca afata uwo mwanzuro wo kumuvuma rero hagiyemwo ibishobisho urumva byari guca bifata iyindi ntumbero ariko uwarabiri kure yari umuvyeyi ashobora kuvuma umwana wiwe naho nyene atari igice cyo cyose mu gihe yakoze ikosa ridasanzwe mu bijanye n'imico n'akaranga by'u Burundi. Byumvikana ko imivumo cari ikintu kidasanzwe cari gifise akamaro gaki. Mu bisanzwe bavuze ati imivumo yari ifise akamaro gaki kugira ngo umuvyeyi arinde avuma umwana twavuze yuko habaye ikosa ridasanzwe rero umuvumo cari nk'ikigwanisho kidasanzwe ku muvyeyi ko twavuze yuko nko mu gihe umwana w'umukobwa yakubise se canke umwana w'umuhungu yakubise nyina urumva caba ari ikintu kidasanzwe nyina yashobora kuba atatuguvu akigira canke se atatuguvu akigira rero caba ari ikigwanisho simusiga kugira ngo nawe ashoboye kwivuna uwo mwana wiwe kombure amugarukane amusubize ku murongo baba nabandi bakiri bato canke wari we wese ashobore kuvuga ati ndagira ico ntinya kubera ati ego cane kugira ngo babone yuko habaho kirazira muri ico kibanza cuko bavumana kera ubu kubwanyu mbona haca hakoreshwa iki nkuko twababwiye yuko umuntu yaba yakoze icaha kidasanzwe hama abavyeyi bagaheza bagafata iyo ntumbero yo kumuvuma kuko atakindi kintu bafise bokoresha mu kugira ngo nabo bahane uwo mwana ubu twarateye imbere hariho ubutungane amategeko arahari ahana ibijanye n'ivyo maze wahejeje agakora iryo kosa baraheza bakamushira ubutungane maze bugakora ivyo bujejwe kubijanye n'ico caha kiba cakozwe. Kuba badufatiye hagati ndabibutse ko turi mu kiganiro agashitsi kuri radio Isanganiro tukaba turiko turavuga ku bijanye n'amayagwa yaho hambere no musi tukaba turiko turashimikira ku mivumo tubandanya na kino kiganiro Cedric Kwizera asanzwe ariko araheraheza amashure yiwe y'igice ca kabiri ca kaminuza master mu Kirundi n'igiswahili ku ishure nderabigisha NS abandanya adusigurira ingene bavumana mbega nyene Cedric hajye bavumana gute nkuko twabivuze mu ndangurakintu turatanga indangurakintu y'umuvumo icari cyo rero ukuntu bavumana twavuze yuko warafise uburenganzira bwo kuvuma yari umuvyeyi rero umuvyeyi yarashobora kuvuma umwana wiwe bari kumwe canke batari kumwe rero mu gihe ariko amuvuma batari kumwe yarashobora kuja ahantu mu furuka z'inzu hama agaheza akavuga ya majambo mabi yo kumwifuriza ibibi hama agaheza ahejeje kuyavuga bikaba birangiye akaba ahejeje nko kumuvuma canke akaja aho bita imbere y'inzu mu Kirundi ca kera bita ku gishima ryango akifata agashira amaboko yose ku mutwe hama agaheza akavuga ya majambo mabi yo kumwifuriza inabi aho yaba ariko yifuza arinze ashira amaboko ku mutwe no kuvuga yuko umuntu yikoreye amaboko kwikorera amaboko mu migenzo y'Ikirundi cari ikintu kidasanzwe umuntu yikoreye amaboko yaba yahuye n'ivyago bitandukanye aho yashobora kuba yamwifuje kubura abana bose kubura itunga ryose no kubura ibintu by'ivyiza bitandukanye hama tuvuze kumuvuma bari kumwe naho nyene tumaze kumva ko ari umuvumo bigaragara yuko umwana atahagarara ngo mvuma aho ukuntu vyagenda umuvyeyi yaratumira umuryango tumaze kuvuga umuryango yashobora gutumira se wabo canke inasenge hama canke agatumira kandi n'inshuti zishika mu nshuti ndizeye ko muca mwumvamwo inasenge canke inarume hama agaheza bakicara hamwe ari mu ntumbero y'ukugira bahanure uwo mwana bakamubwira bagaheza bakamuhanura bakamuca ijya nino mu gihe yumvise impanuro aho umuvyeyi yaraheza agasubiza inkota mu bwubate akagira ikigongwe akabiheba ariko mu gihe atumvirije izo mpanuro hama umuvyeyi niho yace aheza agafata iyo ntumbero yo kumuvuma nuko vyagenda muri make umuntu ariko arumviriza arumva ko byari ibintu biteye ubwoba none nyene imivumo yarafata yari ifise ingaruka byari imeze gute
mu by'ukuri tuvuze imivumo urumva umuntu bakimuvuma gusa yarumva amerewe nabi muri we yamana ubwoba muri we ko ashobora gushikirwa n'ibibi wanashaka nuno munsi iyo umuntu atutse uwundi muharamubona yuko umuntu umwe ataha ashavuye wanashaka niyo agize ingorane kanaka inyuma y'ivyo bitutsi barashobora kuvuga ngo vyavuye kuri vya bitutsi vyanaka rero kuva na kera narindi hoho umuntu bamuvumye yatahana umubabaro udasanzwe hama muri we ikibi cyose kimushikiye ikimushikiye vuba canke ikimushikiye atevye muri ico gihe baca bavuga ko vyavuye kuri uwo muvumo rero muri make urumva uwo muvumo waba wamushikiriye ingaruka rero z'imivumo ingaruka zarashobora kuba mbi canke zikaba nziza duhere kuri nziza duhereye ku ngaruka nziza twabonye yuko ingaruka z'iyo mivumo yatuma haba kirazira hama abana bato bagakora bafise ico bubaha bakamenya yuko hariho amakosa atarayo gukora hakamenya yuko hariho urupimo kanaka ku gikorwa kanaka canke bakamenya abo bubaha abantu bagaciro gusumba abandi mu miryango hagaca haba kubahana umwe wese akamenya ico ajeje akamenya n'urugero ageza ko mu buzima bwa misi yose hama tugiye ku ngaruka mbi nuko ubuvumwe nkuko twari twabivuze kandi yama yumva amerewe nabi hama akama asuzugurwa iyo umuryango wamenye yuko uwo muntu yavumwe baramusuzugura bamufata yuko ataco amaze ibintu byose yakora bavuga yuko atagaciro bifise nuko twovuga muri make ku kijanye kandi nico kijanye n'ingaruka mbi twabonye yuko umuvumo cari ikintu kidasanzwe nk'akarero twavuze yuko nk'umuntu bamuvumye kutaronka ikibondo caye kutaronka itungo hama uwo muvumo ugaheza ukamufata twumvise yuko cari ikintu kidasanzwe ariko ubu mwino minsi ya none twarose iterambere hakaza ubutungane iciza nuko umuntu yakoze ico caha baramucira umunyororo kanaka canke igihano kanaka hama abihejeje agaheza agasubira mu muryango impunda marembe maze ntagire ingorane kuri ivyo bijanye no kuronka ibibondo canke amatungo nivyo muri make ntivyari vyoroshe murumva neza ko nk'akarorero nk'uko yavuze nk'iyo umuntu avumwe kubera yakubise nk'umwigeme yavumwe kubera kubise nkase bakamuvuma kutazigera aronka ikibondo murumva ko biremereye cyane gusumba aho yoja mugasho bagakora umunyororo w'imyaka 2 canke kanaka bivanye n'igihano gihanishwa gukubita umuvyeyi muri kino gihe ca none hanyuma ariko akaguma afise uburenganzira bwo kuvyara canke kugira ikindi ciza icyari cyose kuko bishoboka ko ashobora no kwihanura acishijwe muri iryo bohero nino ngaha rero bakunzi bahire ba Radio Isanganiro mwari muteza abiri kino kiganiro agashitsi cuno munsi giciye kirangirira ndabashimire mwebwe mwari mugiteza abiri nshimire by'umwihariko Cedric Kwizera ariko araheraheza igice ciwe ca kabiri c'amashuri ya kaminuza mu ishure ndera bigisha NS master mu Kirundi n'igiswahili wakoze cyane kuri bino vyiyumviro byawe nawe ndagushimiye Jerome ndakengurukiye na Radio Isanganiro ndetse ndakengurukiye na bariko barakurikirana kino kiganiro agashitsi murakoze cyane kuri mikorero mwari kumwe nanje Jerome Hakizimana ndabasezere duhana isango ku munsi nk'uyu nk'aya mango nagahindukira agashitsi